twama twabivuze kandi murazi yuko hatanzwe inyigisho nyinshi kugwaruka, kandi murazi yuko na nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi hariho ingendo nyinshi amaze kugira mu mashure atandukanye yigisha ugwaruka, asigurira ugwaruko, atanga impanuro kugwaruka. Uburyo bwiza bubereye ugwaruka ni ukwihangana, hanyuma bakitegurira kugera mu bigero, bakubaka izabo, hanyuma bakarangura amabanga y'abubatsi babifitiye uruhusha, babifitiye ubumenyi, babifitiye imyaka ibibarekurira n'amategeko. Ubwo nibwo buryo bwiza cane twama twahanuye kugira ugwaruka rwihanganire ibi canke biriya biza kubasamaza, bibabuza kwiga, bibabuza ibikorwa vyo gutera imbere. Ubwo nibwo buryo bwiza duhanura ugwaruka. Bishitse rero abo bigoye baraheze bakitura amavuriro akabaha inyigisho zibereye, bakabaha impanuro zibereye, ari abo babona bakeneye ayandi maserivisi baraheza bakayabaha, mugabo bamaze kubona ko ari abantu bakeneye ubufasha. Nitwa muganga Nani Ndacayisaba, nkaba ndongoye umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza PNSR, kugira ngo twegereze uburyo bwo gutunganya imvyaro abenegihugu. Hariho uburyo bw'agashinge bitera munsi y'urukoba bwitwa Cyanapes mukinofu cankwe DMPS subcutané. Ubwo buryo rero twatanguye kubukoresha kuva mu 2020 mu rukurikirane rero kugira ngo ubwo uburyo bushobore gushikira abenegihugu. Twatanguye kubutangira mu mavuriro, butangwa n'abavuzi, hanyuma turagera aho twigisha abaremesha kiyago mu ntara zitandatu. Izo ntara akaba ari intara ya Makamba, intara ya Cibitoke, intara ya Bubanza, intara ya Cankuzo, Kirundo na Muyinga. Niho twatanguriye twigisha abaremesha kiyago kugira ngo bashobore gutera ubwo rushinge. Tumaze kubigisha bakagenda kugira imyimenyerezo ku mavuriro, ubu baratera ubwo rushinge ku bakenyezi bagwipfuza. Ubu rero intambwe tugeze ko ya gatatu nuko tugeze ku ntambwe yuko umwenegihugu umukenyezi we nyene azokwitera ubwo rushinge. Ubu rero ico turiko turakora ni kugira ngo tubanze tuganire n'abarongoye abandi mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara zitandatu, ariko ubu hakaba hiyongereye ko intara zitatu, ari intara ya Bujumbura Meri, intara ya Rutana n'intara ya Muyinga, ibice byari bisigaye. Ubu rero twavuga ko ico gikorwa kizotangurwa mu ntara 9. Ubu rero turiko turakora iki gikorwa cyo kwigisha abavuzi, abakora amavuriro ingene bizogenda, ingene umwenegihugu azoza, umukenyezi azoza avuye muhira, hanyuma kwa muganga bakamwigisha ingene azokwitera urwo rushinge. Amaze kubimenya bazomwereka ingene bigenda, hanyuma amaze kubimenya nawe nyene yagwitere ari imbere y'umuganga. Umuganga abonye ashobora kugwitera rero niho azovuga ati we turabona ko bishoboye, hanyuma rero azoshobora kugwiterera muhira, azorumutekerera ashobore kugwiterera muhira. Rero turiko turigisha abaganga bari mu mavuriro mwizo ntara kugira ngo babanze babitahure, babimenye, bamenye ingene bizogenda, bamenye ingene bazoshobora gutanga umuco cane cane kubijanye n'ubwo rushinge, ariko bongera batanga umuco kubijanye n'ubundi buryo bwo gutunganya imvyaro, kuko ubu buryo ni bumwe mu bundi bwishi busanzwe butangwa. Rero ntidukeneye yuko haba kuvuga indimi zibiri zitandukanye, ariko dushaka yuko ibijanye na communication bizoba ari ibintu bitomoye neza, kugira ngo umwenegihugu aronke amakuru atomoye, aronke ubumenyi butomoye, ku buryo yiteye urwo rushinge bamubwira bati haheze amezi 3 uzoca ugaruka. Mu gihe tuzoba twabonye neza ko ashobora kwitera, ni ukuvuga tuzomutekerera ku buryo yigumira muhira
ntirirwa araza kwa muganga nuko bizogenda. Sinapres nababwiye yari yatanguye gukoreshwa mu 2020, no kuvuga si uburyo bushasha buje, ariko ni ca kindi cyo kwegereza abene gihugu, kimwe cyo guha inguvu abene gihugu n'ubumenyi bukwiye kugira ngo ibibazo bimwe bimwe baze bavyikemurira, nabo nyene bashobore gufata amagara yabo mu minwe, no kubaha ubumenyi rero bukwiye kugira nabo nyene bashobore gutunganya ibijanye n'amagara yabo mu bintu bimwe bimwe bishoboka. Nico gituma mubona nka malaria, abaremesha kiyago usanga bavura bagatanga umuti, abo ababonye hariho uwo barungika kwivura bakamuvura. Rero ni mu uko rukurikirane kugira ngo umwene gihugu nawe nyene ashobore kuronka inguvu, ashobore kuronka ububasha bwo gukurikirana ibijanye n'amagara yiwe mu gihe tubona atangorane nimwe biteye. Rero urwo rushinge rusanzwe rutegwa mw'ivuriro rukongera rugategwa n'abaremesha kiyago. Ubu rero abene gihugu bahora baja kw'ivuriro bazorushobora kugwiterera muhira. Ico nico novuga citandukanirizo hagati y'ivyahahora, naho ubundi ho si ukuvuga ko ari uburyo bushasha. Ego ivyigwa bitomoye twarabitegekanije kugira ngo umuntu wese azoronswe ubumenyi bukwiye, abazi ibibazo byose twarabiteguye ku buryo umuntu wese yarize cyangwa atize ashobora kubwitera atangorane na butoya na zitoya zihari. Ingaruka mbi zizoba kuko nk'uko usanzwe ubizi, bajya bagwaye ingwara ya diabete basanzwe bitera urushinge rwa insuline rurimwo umuti bita insuline, baragwiterera muhira kandi nta ngaruka mbi n'imwe kuko ntibigoye na gato. Tuzoba twaberetse umuntu tuzovuga tuti urashobora kugwitera, azoba yageragereje imbere ya muganga, no kuvuga ni muganga azoba yabonye ati urashobora kugwitera, urashobora kubandaniriza no muhira nta ngorane. No kuvuga ko hazoba hariho contact, ico no kwita contact sinzi nyene no bivuga, no kuvuga hazoba hariho urufatane hagati y'umuganga n'umwene gihugu. N'umuganga azovuga ati wewe nabonye ko ushoboye kwitera urwo rushinge, ndaguhaye uruhusha rwo kugwitera. Nibaza ko ari ibintu vyumvikana, rero nta ngorane twibaza ko bizotera, na cane cane ko atari urushinge umuntu yitera mu nyama, ari urushinge umuntu azokwitera munsi y'urukoba hanyuma agasunikiramo umuti ukaca winjira mu mubiri. Ibisigaye vyose vyarategekanijwe, uburyo urwo rushinge ruzobikwa rwavuyemwo umuti, ingene ruzosubira kw'ivuriro kugira ngo ruje guturirwa mu bindi vyama biturirwa kwa muganga biba vyakoreshejwe. Uzogwitera ubwa mbere atararusanzweko. Urwo rushinge Sinapres umuntu azogwitera ni warasanzwe arukoresha, ni warasanzwe arutererwa kwa muganga. Bazoha uburenganzira bwo kugwiterera muhira atiriwe araza kwa muganga, kubera bamaze kubona ko rumugwa neza atangorane n'imwe kandi ashoboye kugwitera. Muganga ari wenyene yabonye ko ashoboye kugwitera, akaca amubwira ati wowe twabonye ko bishoboye, rero urazwiterera muhira nta ngorane. Twama twabivuze kandi murazi yuko hatanzwe inyigisho nyinshi kugwaruka, kandi murazi yuko na nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, hariho ingendo nyinshi amaze kugira mu mashure atandukanye yigisha ugwaruka, asigurira ugwaruko, atanga impanuro kugwaruka. Uburyo bwiza bubereye ugwaruka ni ukwihangana, hanyuma bakitegurira kugera mu bigero, bakubaka izabo, hanyuma bakarangura amabanga y'abubatsi babifitiye uruhusha, babifitiye ubumenyi, babifitiye imyaka ibibarekurira n'amategeko. Ubwo nibwo buryo bwiza cane twama twahanuye kugira ugwaruka rwihanganire ibi canke biriya biza kubasamaza, bibabuza kwiga, bibabuza ibikorwa vyo gutera imbere. Ubwo nibwo buryo bwiza duhanura ugwaruka. Bishitse rero abo bigoye baraheze bakitura amavuriro, akabaha inyigisho zibereye, bakabaha impanuro zibereye. Ari abo babona bakeneye ayandi maserivisi baraheze bakayabaha, mugabo bamaze kubona ko ari abantu bakeneye ubufasha.
mu bisanzwe burya umuntu kiretse no gwaruka burya mu bisanzwe umuntu kugira ngo aje kugura umuti muri farumasi yategerezwa kuba afise urupapuro rwanditswe n'umuvuzi umuganga abifitiye uruhusha baba bajya bakora ku ivuriro ritoyi canke umuganga mukuru bajya bita abadokiteri yateza kuba afise urupapuro rwo kwa muganga rumbwira ruti wewe twabonye ko ukeneye uyu muti genda uwugure yateza kugenda kugura umuti afise ordonnance rero bijya avyo kugenda kugura imiti wiyumvire ngo umuti nawufata uraza kungira iki uraza kugira iki je no hanura yuko abantu imbere yo kuja kugura imiti ubanza bakagenda kwa muganga akagusuzuma akumviriza ibibazo ufise akakwandikira umuti hanyuma ukagenda ukawugura bijya vya automedication vyo kwiyumvira cankwe nabonye nakanya uyu muti reka naye ngende kuwugura bijya je no hanura yuko abantu bobireka kuko hari igihe usanga bishobora gutsitaza amagara y'umuntu mu bisanzwe ico duhanura imiryango abubakanye tubahanura yuko bagira ikiyago hagati y'umugabo n'umugore kubijanye n'irondokora rijanye n'amagara meza haba mu gutunganya imvyaro haba no ku bindi bibazo rero kubijanye n'ico cyo gutunganya imvyaro turahanura yuko umugabo umugore bumvikana bibaye ngombwa mbere bakaza no kwivuriro bari kumwe bagasigurirwa tukaraba uburyo bubereye tuganiriye dupimye tukaraba uburyo bubereye umukenyezi cyangwa bashaka n'umugabo rero bishitse kiretse burya buryo bwo gufunga burundu hateza kuba ikintu canditse gisinywe ko nabo babiri umugabo n'umugore iyo habaye intambamyi umwe canke uriya umukenyezi arashobora kuza kwa muganga akaroswa uburyo gutandukanya imvyaro naho umugabo atoba avyemera kiretse burya buryo bwo gufunga burundu bwonyene musigaye bwose arashobora kuza kwa muganga akaburoswa kuko nawe nyene arafise ubwo burenganzira murazi yuko ari we yibungenga murazi ko ari we yibaruka murazi ko ari we ahura n'ivyo bibazo mu gihe rero atashoboye kuvyumvikanako murumva ko aje kwa muganga tudashobora kwemera yuko umukenyezi aguma asinzikara ubuzima bwe businzikara tureza tukamutunganiriza bishitse umugwayi wo mu mutwe akaza kwa muganga mw'ico gihe abajejwe amagara y'abantu bararekuriwe gufata ingingo izo arizo zose ziza gukingira ubuzima bw'uwo muntu bisigura ko umukenyezi aje tukabona ko afise ico kibazo turafise uburenganzira bwo kumushira ku buryo kugira ngo ntashobore gusama inda kuko urumva ko aba afise ikibazo cyo mu mutwe adashobora kwifatira ingingo mw'ico gihe rero mu gisata c'ubuvuzi hariho ubwo ruhusha kugira ngo abavuzi bashobore gufata ingingo zibereye kugira bashobore gukingira ubuzima bw'uwo muntu bashobore gukingira amagara yiwe mu gihe ari mwibarabara no kuvuga n'uciye kwibarabara arashobora kumufasha akamushikana kwa muganga canke abajejwe intwaro canke abo mu muryango wiwe bakashobora kumuzana bamuzanye ingingo zibereye zirafatwa kwa muganga kuko ntitushobora kumugisha inama mu gihe aba afise ibibazo vyo mu mutwe ariko ingingo zose zibereye zirashobora gufatwa tugashobora kubaza umuryango wiwe mugabo umuryango wiwe udashoboye gufata ingingo kwa muganga turafata ingingo zibereye tukamukingira tugakingira ubuzima bwiwe bwose kuko imibiri si imwe ni nka kurya aho ashaka n'imbanye atari zimwe umukenyezi arashobora kwibaruka neza ku mbanye ya mbere imbanye ya kabiri imbanye ya gatatu ageze ko ya kane bikanga bakarinda kumukora mugabo abandi akibaruka neza ya mbere ya kabiri gushika heza rero imibiri si imwe nico ituma tuvuga tuti wewe mukenyezi itura ivuriro wewe muganga wewe muvuzi umviriza akira neza umukenyezi akwituye umwumvirize mugira ikiyago wumve umubiri wiwe uraba umubiri wiwe umupime hanyuma wumvirize ivyiyumviro vyiwe n'ivyifuzo vyiwe hanyuma umufashe guhitamwo uburyo bubereye nico twita mu gifaransa choix libre et éclairé rero bivanye n'umubiri uwari wo wose hariho ushobora gufata ubwo buryo
abandi bose bukundira canke benshi bubamerera neza mugabo wewe bukamumerera nabi. Ico tuvuga ivyo birashobora gushika birashika mugabo ico tuvuga tuti we mukenyezi ugize ikibazo uri ku buryo reka kumviriza amajambo yo hirya no hino ibihuha ahubwo itura ivuriro rikwegereye hanyuma usiguze muganga arashobora kukubwira ati ivyo bimenyetso nibisanzwe bizokwiheza canke akakubwira ati ndavye ivyo bimenyetso mbona uhagarika ubu buryo ukaja ku bundi nuko mu bisanzwe nico cyari gikwiye gukorwa hako umuntu acahagarika ugaca usanga rero bukeye aciye asama inda ataravyifuza rero ugasanga ariko aca abandanya n'ibikurikira.